Ngenda bahaye mwiriwe mwese abanywanyi bibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubahereza ikaze kubakurikira ibiganiro byacu nga kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi muri kano kanya mu nyemerere tugaruke kwido nido ry'amakuru akomeye cyane nubundi agaruka ku bigendanye n'umutekano ukomeje kugenda urazamba cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko kandi by'umwariko ndaza kwibanda cyane ku bigendanye n'ingwano z'igisirikare c'u Burundi ndetse n'umugwi wa Robert babarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze imisi bariko baragwana ndetse igisoda c'u Burundi kiba cyongeye kugenda kirahatikiriza canga se kirapfusha abasoda benshi nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru yama aradusumira ndabaye kaze mwese by'umwariko dore ingingo nkuru tugiye kugaruka cange turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu nkuko bikomeje kugenda abigaragara muri Uvira ingwano zarasubiriye kwaduka hagati ya Red Tabara n'igisirikare c'u Burundi nkuko amakuru yamaradushikira intambara zishasha zaradutse hagati y'abagwanyi ba Barundi ba Red Tabara n'ingabo z'u Burundi by'umwariko hagati by'umwariko muri ino ndwi twotanguye muri kuno kwezi kwa Kigarama abo bagwanyi by'umwariko babamenyesheje ko by'umwariko bigaruriye ibirindiro bitari bikeya cyane by'ingabo z'u Burundi n'abazifasha nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho turagaruka no kuyandi makuru menshi cyane akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nyuma yuko bariko baritegurira amatora meza muri kino gihugu c'u Burundi harakomeje inama zigiye zitandukanye by'umwariko inama ndetse by'umwariko n'impinduka zikomakomeye cyane mu nzego nkuru z'igihugu cacu c'u Burundi nkuko biriko biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya amakuru yihuta akomeza kugenda by'umwariko aradusumira cange aradushikira by'umwariko ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo ry'icumi Kigarama 2024 nibwo rero umushikiranganje w'ikigega ca leta by'umwarika n'ubutunganya no gutunganya imigambi iterambere Nestor Ntawuntuye yarahiriye imbere y'inama nshingamateka by'umwariko nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira byose bikaba byarabereye imbere y'umukuru w'igihugu ndetse n'imbere y'inama nshingamateka akaba yarasubiriye by'umwariko Odanse Niyonzima yahora muri ayo mabanga akaba yariyemeje gushira ingufu ziwe zose mu kugwanira inyungu z'igihugu ndetse no guteza imbere ubumwe by'umweko no kwiyunga kw'abarundi bose nkuko biriko biragaragara cange nkuko bikomeza kugenda biragaragara turagaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa cange akomeza kugenda aradusumira nubundi aragaruka ku bigendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa by'umwariko imbere mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari cange mu karere k'ibiyaga binini nkuko bikomeje kugenda by'umwariko bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda by'umwariko bidusumira turagaruka by'umwariko ku yandi makuru akomeje kugenda by'umwariko akomeza kugenda aravuga aho General Neva ariko arashaka abashoramari mu gihe nabo asanganywe yakomeje kugenda arabakoza hasi hejuru cyane aratsa arabafungiraho imipaka nkuko byama biragaragara n'ayandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurereye hose mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira bari mu gihugu cacu by'umwariko ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye ku mitumba igitandukanye mwese ndabahaye ikaze abadukurikira by'umwariko bari by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye ndabahaye ikaze abadukurikira by'umwariko bari mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini by'umwariko mu bihugu bigiye bitandukanye mu bihugu by'ababanyi no mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze kandi by'umwariko kuri mwe mwese mutwumviriza muri by'umwariko ku mugabane wa Buraya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cane
Ikaze rero by'umwariko amakuru n'ibiganiro byacu turatangurire by'umwariko kuri izi ngwano zimaze iminsi ziriko ziraba, ariko kandi nimwibutse niba rugambere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu ubashe by'umwariko kuba wonayasangiza ku nshuti za ikaze. Duhare dutangurire kuri runo rugamba rumaze iminsi ruriko ruraba. Urugamba rwagiye ruba ndetse runatwara abasoda benshi b'abarundi, ariko kandi by'umwariko umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi cyangwa umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yarabihakanye agenda aravuga yuko by'umwariko biriko biraba, by'umwariko atari ukuri, aho yaje kugenda aragaruka ku bimaze imisi biriko biratangazwa by'umwariko cyane biratangazwa by'umwariko n'umuhari wa Red Tabara. Umuhari wa Red Tabara uvugirwa by'umwariko na Patrick Nahimana uramaze imisi ushimangira ndetse unagaragaza neza yuko umaze igihe by'umwariko yivugana abasoda batari bakeya, ariko kandi ku ruhande rwa leta barakomeje kugenda barabihakana. Haratanguye izindi ngwano zikomakomeye cyane muri Uvira, intambara zarasubiriye kwaduka hagati y'umuhari w'abarobere wa Red Tabara n'igisoda c'u Burundi n'abagifasha. Intambara zishasha zaradutse hagati y'abagwanyi b'abarundi nyine n'uyu muhari wa Red Tabara, by'umwariko nkuko byama biragaragara hagati by'umwariko muri kino cyumweru turimo turatangura guhera ku munsi w'ejo by'umwariko kwigenekerezo g'10 ndetse n'uyu munsi kwigenekerezo rya 11 Kigarama. Abo bagwanyi baramenyesheje by'umwariko bamenyesha makuru bacu baherereye muri ivyo bice ko bigaruriye ibirindiro bitari bikeya cyane by'ingabo z'u Burundi n'abazifasha. Izo ngwano zarabereye by'umwariko Itabunde ni mu gice by'umwariko cya Rurenge muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Muri izo ntambara ingabo z'u Burundi zari zishyigikiwe n'abagwanyi ba Maimai nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Muri izo ngwano kandi intambara ingabo z'u Burundi zari ziri kumwe n'abandi bagwanyi bagiye batandukanye hamwe n'ingabo za FARDC nkuko amasoko yacu acara bivuga. Abo bagwanyi bavuga ko rero bateye ingabo z'u Burundi baca bigarurira ibirindiro byazo, baca banafata amasasu menshi ndetse n'imbunda. Abanyagihugu by'umwariko bemeye kuganira n'amenyesha makuru bacu by'umwariko baravuze yuko by'umwariko abasirikare bataye ibirindiro bya Tabunde, Kabunda Bwami ndetse n'ahitwa Rubwebwe ndetse n'ahitwa Mutanoga nkuko amakuru yama aradushikira. Amakuru havuga ko bahunze berekeza Kabaju cyangwa Kabanju kuko ndetse n'ahitwa Maringe ni mu bice bya Rurenge na Itobwe, niko amakuru yama aradushikira. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barongeye barahunga ingo zabo kubera izo ngwano baciye baja by'umwariko mu bice bibonwa ko rero bica biratekanye cyane mu gice cya Rurenge cyange mbere mu mashamba, abandi bajya muri segiteri ya Itobwe nkuko amakuru yamara dushikira. Ingabo z'u Burundi n'abazifasha by'umwariko ntiziragira icyo zishikiriza cyangwa se zitangaza kuri izo ngwano nshasha, ariko waraheze imisi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi by'umwariko Brigadier General Gaspard Baratuza yari yariyamirije ibitigiri by'abasirikare benshi b'abarundi byari byaratanzwe n'uwo mugwi w'abagwanyi ko rero bapfiriye mu ngwano muri ako gace nyene harimwe rero intwazangabo z'u Burundi. Kuva mu kwezi k'umunani guheze ingwano zitari nkeya zaravuzwe hagati by'umwariko y'ingabo z'u Burundi n'abazifasha hamwe n'abagwanyi ba Red Tabara mu ntara ya Fizi mu ntara Kivu y'amajyepfo muri Fizi ndetse na Mwega mu ntara ya Sud Kivu ihana urubibi n'igihugu c'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu by'umwariko baturiye muri ivyo bice rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ko batewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara, ndetse by'umwariko bakaba bagaragaza neza yuko imbaraga Red Tabara iriko iragaragaza by'umwariko arizo by'umwariko kwereka General Major Evariste Ndayishimiye kakwiye guhindura ibintu, agaca harubaka igisoda gikomakomeye cyane, agaca by'umwariko arakora icyo twakwita by'umwariko
agaca arakora by'umwihariko icyo twakwita nko kubaka inzego zigezweho z'umutekano, dore ko gushika none by'umwihariko izi nzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda by'umwihariko ziricwa ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi kandi akomeza kugenda aratugeraho, aravuga ko mu Burundi by'umwihariko hariko harabera inama karundura, inama rukokoma yo kurabira hamwe rero ingene bashobora kuba by'umwihariko bohanganamo by'umwihariko n'ibitero bigiye bitandukanye byabo baroberi nk'uko amakuru yamara dushikira. Leta y'u Burundi iravuga ko biciye mu butasi bwayo yaba by'umwihariko yaramenye amakuru akomeye cyane, amakuru agaragaza neza yuko by'umwihariko haba hariko harategurwa ibitero bikomakomeye cyane, ibitero by'umwihariko bishobora kuzatuma ibintu byongera guhinduka imbere mu Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibibaye kandi mu gihe mu Burundi bariko baritegurira neza amatora, ariko aya matora nayo akaba akomeje kugenda araba agahoma munwa mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hashobora kuzadukamo imvururu ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amatora ariko arategurwa mu Burundi arateye impungenge batari bakeya mu nyuma y'uko rero bamwe mu bagize uruhara rukomakomeye cyane by'umwihariko mu kuyategura bakomeza kugenda biyamirizwa n'abatari bakeya, cyane cyane aho bivugwa ko imigambwe igiye itandukanye yiganjemo by'umwihariko uri ku butegetsi CNDD-FDD aribo bakomeje kugenda by'umwihariko barategura amatora, ibyindi migambwe igaragaza neza yuko by'umwihariko ari ukugerageza by'umwihariko kwerekana ubusuma mu matora nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza arashimangira yuko inzego zijejwe umutekano mu Burundi ziriko zirashishikarizwa by'umwihariko gutanga imyimenyerezo ikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo bace bararabira hamwe rero ingene bahindura ibintu cyangwa se bazabashe kuba by'umwihariko bahangana n'ikibazo by'umwihariko kigendanye by'umwihariko n'umutekano muke mu gihe ikibazo cy'amatora cyoba kivutse nk'uko byama biragaragara canke nk'uko byama biratangazwa. Ibiko biraba kandi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bikaba by'umwihariko biriko biraba mu gihe hakomeza kugenda arakorwa impinduka mu buyobozi bukuru bw'igihugu, gushira ingufu zimwe zose mu kugwanirira inyungu z'igihugu ndetse no guteza imbere ubumwe no kwiyunga kw'abarundi bose. Nibyo rero umushikiranganje mushasha w'ikigega ca leta ahejeje kurahirira ku munsi w'ejo, yitwa Nestor Ntahontuye, umushikiranganje mushasha ajejwe ikigega cya leta agenywe n'umukuru w'igihugu by'umwihariko bikaba yaramugenye kwigenekerezo ry'ikenda Kigarama 2024, akaba ejo aribwo yahejeje kurahira by'umwihariko ikese yo kurongora ubwo bushikiranganje inyuma y'umutanga wo kuri kwigenekerezo ry'ejo ku 10 nyene Kigarama 2024 imbere y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'icegera ciwe Prosper Bazombaza, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'imbere y'inama nshinga amateka na nyenguruza amateka n'abeserukira amashirahamwe agiye atandukanye nga mu Burundi. Mu byo yarahiriye by'umwihariko ukuboko kw'iburyo hejuru ukwibumbafu gufashe amabendera y'u Burundi ndetse n'irindi ry'ubumwe bw'abarundi. Ntahontuye Nestor yaragize ati niyemeje gushira ingufu zanje zose mu kurwanirira inyungu z'igihugu mu guteza imbere ubumwe no kwiyunga kw'abantu b'u Burundi by'umwihariko amahoro n'ubutungane. Mu byo nzoba njejwe byose niyemeje kugwanya ivyiyumviro n'imigenzo yose y'ubwicanyi niho nyabwoko mu guteza imbere ndetse no kugwanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'umuntu n'umwene gihugu mu Burundi nk'uko byaba biragaragara. Ndakwibutsa yuko Nestor Ntahontuye rero asubiriye by'umwihariko Audace Niyonzima yari yaragemwe muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'2022 nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tukaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda hibonekeza by'umwihariko ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa.
amakuru yama aradusumira cyangwa amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko mu Burundi General Major Everest Ndayishimiye akomeje kugenda arashakisha bamwe mu banyamitahe cyangwa abifuza kuzoshora imitahe yabo mu Burundi, ariko abandi bakaba bariko baragaragaza neza yuko nabagerageje kuba boshora iyo mitahe by'umwihariko baca barahura n'akaga komakomeye cyane mu Burundi, cyane cyane bamwe bakaba baragiye barafungirwaho imipaka nk'uko byama biragaragara. Perezida w'u Burundi Everest Ndayishimiye cya General Major Everest Ndayishimiye by'umwihariko yumvikanye atakambira abashoramari bo mu mahanga kuza mu gihugu ciwe, by'umwihariko birakaza abarundi abo benshi by'umwihariko bamunenze uburyo afata nabi abashoramari baturuka hanze y'u Burundi kubera inyungu ze zidashinga za politiki. Ibi Ndayishimiye yarabigaragarije by'umwihariko mu nama y'imisi ibiri yarangije by'umwihariko yarangiye muri indwi iheze by'umwihariko yaberaga i Bujumbura aho yigaga kwishoramari. Gusa abarundi mu ngeri zinyuranye by'umwihariko bihutiye kwibutsa uyu mutegetsi akababaro batewe n'uburyo rero yajujubije abashoramari cyane cyane ab'abanyarwanda bari barafatiye runini cyane abarundi ubwo yabafungiragaho rero umupaka, bituma ibikorwa byabo bihagarara mu buryo rero butunguranye ndetse n'ubuzima bw'abarundi byari bitunze bujya mu kaga, aho rero bakomeje kwicira isazi mu jisho. Abanyagihugu benshi mu Burundi bariyamirije kuri by'umwihariko kuri iyo ngingo ya General Major Everest Ndayishimiye, bagaragaza ko batigeze bishimira na gatoya ibyo byemezo yaciye arafata nk'uko byama biragaragara. Ifungwa ry'imipaka by'umwihariko y'u Burundi n'u Rwanda ryakomeje gushyira aho rero Uburundi cyane cyane ab'Icibitoke, aho rero bukera bakaba bariko barivugana neva, aho bakomeje kugenda bavuga ko rero batewe impungenge n'uburyo rero bakomeje kugenda barabaho nabi. Mu bihe bigiye bitandukanye abarundi bumvikanye banenga icyemezo cyo gufunga imipaka ibahuza n'u Rwanda, bagasaba bakomeje ko rero imipaka yakugururwa kugira ngo bongere bakore rero imirimo y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Abo bose bahuriza kukurira ayo kwarika, bagaragaza ko ubuzima bwahagaze ku buryo rero by'umwihariko batakibasha kubona ibitunga imiryango yabo. Uko biri kose rero by'umwihariko nubwo Everest Ndayishimiye akomeje gushuka abataramenya ibyo ngo babashe kuba boshora ayabo mu Burundi, mu gihe cyose atarakura muri politike by'umwihariko muri politike we zitishimiye n'abatari bakeya, by'umwihariko bivuga yuko kuba yobona abaza gushora imari zabo mu Burundi bizoca biragorana nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu by'umwihariko General Major Everest Ndayishimiye arakomeje kugenda by'umwihariko aratera impungenge abatari bakeya mu nyuma y'uko ibintu bikomeje kugenda birakomera, nyamara mu Burundi bariko barategura amatora. Aya matora yimirije mu Burundi by'umwihariko bwayo arakomeje kugenda aratera igishyika kitari gitoya, mu nyuma y'uko benshi bategerezanyije amatsiko no yo kuraba niba by'umwihariko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye cyane cyane nk'umutama Honorable Agatogwasa ashobora kuzaca by'umwihariko arahabwa by'umwihariko umurongo wo kuba by'umwihariko ashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya, akaba ashimangira ko bishobora kuzoteza ibyimvubagatanyo cange imvururu nyinshi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero by'umwihariko akaba ariko agaragaza neza yuko inzego mu Burundi cyane cyane bamwe rero mu bajejwe ibyo matora ndetse n'imigambwe igiye itandukanye ariko iragerageza gukora urunani ikomeje kugenda iraterwa impungenge n'ibiriko biragaragara cyangwa ibiriko biratangazwa, aho bafise impungenge zitari nkeya. Benshi baravuga ko amategeko Everest Ndayishimiye ahejeje gushyira habona by'umwihariko ateye impungenge ndetse ashobora kuzatuma ibintu birarushaho kuba byozamba imbere muri kino gihugu cy'u Burundi. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.